Ndabahaye ikaze kandi bakunzwe Pam Channel TV murahawe ikaze mu kindi kiganiro cyacu Smart Mind. Nizera ko mumerewe neza aho muherereye hose, abari hano i Bujumbura ndabaramukije, ndabahaye mwiriwe, abari hakurya y'amazi namwe mwaramutse bivanye naho muherereye. Kaze mu kiganiro cyacu aho no munsi kiri un peu spécial kuko tuza kuvugana ku bijyanye n'amagara yacu, amagara y'abantu. Turi kumwe na muganga aje ava mu bitaro Polyclinique Theresia aho bafise umugambi wo gukora abantu bafise ingorane cyangwa ingwara zitandukanye. Reka ndamuhe muganga Janvier ikaze mu kiganiro Smart Mind. Nizera ko mumerewe neza. Murakoze cyane kuri ino kaze, murakoze kuri ubutumire. Tumeze neza na Polyclinique Theresia ibandanya igomba guterera kugira ngo iteze imbere ubuvuzi bwiza. Turumva muganga Janvier, turumva ibitaro Theresia, ariko tubanze kwanza duhere kuri muganga Janvier. Muganga Janvier ninde, akora iki muri Theresia, mu bitaro Theresia? Muganga Janvier yitwa muganga Janvier Ndayegamiye. Ni muganga amashuri yiwe ndi muganga uwo bita médecin généraliste. Maze imyaka itari mikeyi, maze imyaka 8 ndiko ndavura bene gihugu. Hanyuma hejuru y'ivyo nagize amahirwe yo kugira inyigisho formation complémentaire mu citwa nutrition pédiatrique beno mu citwa médecine d'urgence et soins intensifs. Uyu munsi rero ivyo tuza kuganira cyane tuza kubiganira tunaja muri yo ntumbero ya médecine d'urgence et soins intensifs. Hanyuma ikirenze ico muri Polyclinique Theresia ndumuyoboza ajejwe iby'ubuvuzi. Okay, voilà. Naho rero nagomba kumva neza ko tuza kuyaga n'umuntu abifitiye uburenganzira, haba imbere y'amategeko haba no mu bitaro Theresia. Urumva ko turi kumwe na muganga Janvier Ndayegamiye. Uno munsi abantu benshi abamenyereye amaja kumutanga Gihosha barazi bitaro Theresia, hama ariko nibazi neza ivyo bitaro iko bikora, mbe hari utuntu amaprogramme cyangwa imigambi ifise ijanye no korohereza abantu bafise ingwara zitandukanye. Uno munsi muri Theresia muriko mukora gute? Murakoze kandi muri Polyclinique Theresia hari dushasha tutari duke. Nakuvuga yuko mu kuyumvira ibitaro biyumviriye guterera kubera babonye biboneka bigaragara yuko hariho utubuze. Turakora bijya ibindi bitaro byose bisanzwe bikora, mugabo cane ihangiro nyamukuru ni iryo kurenza ngaho ku bisanzwe bikorwa tukazana ibindi bishasha duterere ku buryo n'abahora baja mu mahanga bimwe dushobora kubivuriraho, ivyo tudashoboye kuvuriraho turafise n'ibitaro karuhariwe mu makungu duheza tukabarungikira. Rero gishasha kihari rero ubunyene muri ugo rukurikirane nyene guterera. Ubuyobozi bwa Polyclinique Theresia bwari yumviriye ko bwaratunganije isekeza twagise kira nawe. Iryo sekeza ni sekeza ryo gukora abantu bafise ingwara zitandukanye. Turashobora guhera ku mwingo ariyo goitre. Turashobora kuja ku ngwara z'abakenyezi. Hariho ibivyimba ku bitereko by'abakenyezi mu gifaransa bita mafibrome iterrain. Hariho utundi tuvyimba bihava bingora kuvuga mu Kirundi turi ku gasaho k'imbuto z'abagore
mu rurimi rw'igifaransa zitwa kyste de l'ovaire. Hariho kyste de l'ovaire. Kyste de l'ovaire. Hanyuma hariho iziri specifique ku bagabo, iziharijwe n'abagabo. Hariho ku matengatwa, ku magara ku bagabo, hariho indwara zituma ibyo bihimba basanga byabyimbye. Ibyo hariho ico bita hydrocele vaginale ku bagabo. Vaginale benshi bahava bibaza ngo vaginale ni ku bakenyezi. Oya, ni kuvuga yuko la vaginale ni kamwe mu dusaho tugize itengatwa ry'umugabo. Rero hariho ibishobora gutuma bitari bike, hari utuzi tuza tukireka muri ako gasaho, hanyuma bigatuma iryo tengatwa riboneka ko rivyimbye. Urakoze. Utubwiye ingwara zigera kuri 5 mugomba gukora ku bantu basanzwe bazigendana canke bibaza ko bazifise. Mbe duhereye nko ku cyo watanguriye ko umwingo canke gwatre, turakunda guhura n'abantu bazifise, ugasanga umuntu mengo yarabifashe nk'ibisanzwe, arafise umwingo ngaha waragutse, warabaye munini canke arafise izindi ngorane yaramenyereye kubana navyo. Mbe abo bantu muzobafasha gute? Bizogenda gute kugira umuntu peut-être ashobora no kuba atarabyimba kujya kiba kivyimbye, ariko ashobora kuba yibaza ko afise amasinyi cyangwa ashobora kugira atabizi? Mbe symptômes z'umuntu agomba guhara umwingo n'ubu nizihe, kugira nuza kumviriza iki kiganiro avuga ati izo sinyi ndatanguye kuzumva, reka nzogende nanje muri iryo sekeza. Sinye z'umwingo nizi. Murakoze cyane. Umwingo ubwa mbere na mbere hariho umwingo twese tuba tumaze kubona cyavyimbye. Hanyuma kajya gace bakita thyroïde. Ako gace kitwa thyroïde na gace na gahimba k'umubiri gafise ibintu biri kumwe. Agace agaringoti kadufasha gutwara impwemu mu mahaha na trachée. Akaringoti kadufasha gutwara ibifungurwa muri estoma, esophage. Hanyuma hari amacorde vocale, ibi bidufasha ko tuvuga irijwi rigasohoka. Rero urashobora kuba utarashika kuri urwo rugero rw'uko kivyimba ku buryo kiboneka. Ni nk'uko gishobora kuvyimba kije imbere, aho kuvyimba kije inyuma, kikavyimba kije imbere. Ni kuvuga yuko ibimenyetso rero urumva ko hariho abantu amate yumva agiye kuyamira binigana. Hariho abantu ijwi yumva ritanguye kugorana, kugira muyaga kumva gumagira kubera za corde vocale ziba zakwegutse. Hanyuma hariho abo bishika hakaza ububabare. Hariho rero n'abandi bivanye n'icabiteye bishobora kuza kwerekanwa n'ibimenyetso mperekeza. Ni kuvuga yuko ugasanga umutima uratera unyaraguritsa, ugasanga ibiharuro tension byaduze, ugasanga hariho n'ibyo bita trouble de rythme. No kuvuga yuko umutima ntukiri kuratera ku rugero rungana. Hamwe uranyaruka, ahandi ukagenda bukebuke, hamwe uranyaruka, ahandi ukagenda bukebuke. Rero ibimenyetso biratandukanye cyane. Hanyuma cyane uwumva ivyo bibazo nukwegera kwa muganga. Hanyuma byose ntibivugwa kumwe, bivanye n'urugero biriko. Hariho ibivugwa bahawe imiti, hariho ibivugwa bibanje gukogwa.
ivyo byamaze kubyimba kenshi nk'imisi yose mu kubikora mu kubivura baramukora hanyuma kugira ngo turabe ico byazananyeko baraheza bagaca bagenda bakagipima ico bita examen anapate kugira barabe koko ikiri ndani mbega basha ico kintu ni kimenye ni ukuvyimba bisanzwe mbega basha ni kanseri yoba yarikiyemwo ishobora kubiri kwirakura hanyuma kwikura no kuvuga yuko itera isanzara rero ibimenyetso ni biratandukanye hama muzoshobora kumukora uyo muntu afite icyo kibazo haba umaze guserukira indani cyangwa ikiriko kiraseruka kijini hanze cyane utaratangura afise ayo masinyi bose barahawe ikaze muri iryo sekeza cyangwa hariho abo mukeneye ko mufasha gusumba abandi. Iryo sekeza ubundi rigamije cyane cyane abo bageze ku rugero rwo gukorwa mugabo n'uwundi uwo ari we wese yumva ico kibazo arahawe ikaze. Abaganga bari ubunyene turiko turavugana bariko baragira selection y'abagwayi abo bavura bandikiye umuti abo bavura babanje gukora no kuvuga yuko nta numwe akumiriwe. Urakoze aho ni mu ruhande rw'ibijanye n'umwingo hama watubwiye kandi ko harimwo n'ingwara y'umusipa. Mbe iyo nayo ni ingwara ya gute imeze gute ku batayizi arashobora kuba bariko baradukurikirana ari n'ubwa mbere bayumvise mbe ingwara y'umusipa yoyo imeze gute? Murakoze iyo ngwara musipa canke mu kirundi canke mu gifaransa no kuvuga yuko ni insogi zironka ahantu bita mu gifaransa zone de faiblesse zisohokera zikada zirasohoka zisubira inyuma zishobora gusohokera aha mu sinzigene bahita au niveau inginare mu kirundi kiracagoranye kubera twizemo hanyuma canke zigasohokera mu mukondo bya bindi twakura tubona twumva ngo ni gikuri ngo umukondo ugasanga umukondo uravyimbye. Rero uti rero bigenda gute? Ukuvuga yuko mu mwanya wa mbere bivanye n'umuntu kimwe ibyo akora kijyanye n'ingene umubiri wiwe umeze ni ukuvuga ingene umubiri wubatse. Twese turafise ahantu usanga hatanganye ubukomezi ku mubiri hatanganye ubukomezi n'ahandi ku buryo nk'umuntu yikorera imizigo bisaba yuko urumva agumana concentration hantu hari hasanzwe hadafise ingufu zihagije. Haragera igihe hakamera nk'ahuguruka hameze nk'ahuguruka bigaca biha ububasha zansogi muri kwa urazi ko ziguma zitembeye ziriko ziratembera rero zigasohoka. Hanyuma rero ivyo mu mwanya wa mbere n'ibintu bisanzwe n'uwo muntu ubwiwe arashobora kuba atanabibona kubera biraza bikijana hanyuma nta bubare na buke bimutera. Mugabo rero haragera igihe ubwa mbere ikimenyetso ca mbere nuko biraza bikisubizayo spontanément byo nyene atana kimwe gikozwe hanyuma nta bubare na buke yafise. Ico nico kibazo kandi kica kiba kubera umuntu acayijajara cyane ibisanzwe byasubinyo nibisanzwe he nahata nabibona kubera ntibiza umwanya wose muri ico gihe ca mbere. Hanyuma mu kindi gihe aratangura akabibona yiravye nkajya agiye muri douche akabona yuko havyimbye mugabo akojeje ku rutoki bigaca bihera
tuvuga ati sinzi n'ibyo ari byo sinzi akantu kandiye hanyuma rero biza gutera ikibazo ubwo rusogi rwasohotse ruciye rugira ibyago rukihinga torsion rukihinga ruri hanze uca wumva rusohoka nyine rukaboneka ega aho habyimba nigo ruba rwasohotse rero haragera igihe kare hatanguye gusohoka gatoya muga rero uko bibandanye bisohoka kakande ahahandi yakakaye akatera kagutse rero rurashobora gusohoka ari runini hama rero hageze aho rusubira muri kwa gutembera kwago hageze ko rusubirayo rugaca rwihinze rero uca wumva ko inzira iba yugaye byose ibitembera mu nsoga indani ntibisubira gutembera kubera hariho ahantu hazibiritse rero uwo muntu atatangwa kugira ububabare bwinshi kandi bwinshi cyane hanyuma nahasunikisha rwa rutoki yaramenyereye gusunikisha ntibiheza ngo bikunde hanyuma haheze umwanya hoho birangira inda itumbaganye hahandi iruzura ukoze ko akababara ahantu hose hanyuma urumva ko bitaba bigikunda ko umwanda mukuru usohoka ntibiba bigikunda ko n'amagaze ntibiba bigikunda rero muri ico gihe aca kogwa byihuse rero imwe twita operation d'urgence nikuvuga yuko naho byo gushikira ntibikagushikire naho byo gushikira uri ngaha ku kazi bakakuzana kwa muganga ntibanarindira yuko haza n'abakugwaza abakugwaza bagushikira muri bloc opératoire hanyuma abakugwaza baza kuza bahejeje gukora rero polyclinique Tereziya muri kugira ngo ikinge yuko abantu baza bashitse kuri urwo rwego rwo kubanza gukorwa mu byihuse ubuyobozi bwa polyclinique Tereziya bwifuje yuko bobikinga umuntu akaza bigishoboka bicoroshe urakoze cyane abariko baradukurikirana muganga avuze gukorwa cyangwa gukora umuntu muze kumva neza ko ari operation bimwe twita kugirirwa operation mu mvugo y'ikiganga mu kirundi kiza avuga no gukora umuntu sivyo yego hama aho muratubwiye ibijyanye n'umusipa naho nyene uko bigenda aho nyene iyo ngwara iva kuki kugira umuntu ashobore kwirinda akunda ko umuntu ayirinda mbega umengo irakaze ukuntu kuyirinda kwayo rimwe ntibyoroshe kuko nababwiye yuko kimwe mu byo bivako ni ingene umubiri wubatse sinashobora kwirinda ingene umubiri wawe wubatse hanyuma ikindi ni ubuzima bwa misi yose kuri bamwe hari igihe ibyo bintu uba utegereza kubibamwo gutyo nyine bisigura ngo kubyirinda si misi yose byama byoroshe mugabo hari igihe bishoboka nico gituma bisaba ko umwe avugana amaze kubona igishusha navyo avugana n'umuganga ico kubera karashobora kuba gatanguye gusohoka buke uwo umuganga akamuhanura ibintu bimwe ashobora guheba akakamera akagasubira kakugarika muganga hano mu kiganiro Smart Mind turakunda guhura n'ugwaruka rwinshi rwikorera imigambi itandukanye kandi turizera neza ko hajya iterambere ryose rihera ku magara iyo umuntu afite amagara meza n'iterambere ryiwe no ku gihugu ararirangura neza hano mu bikorwa mutegekanye gukora muri rino sekeza harimwo n'ibijanye n'ingwara z'abagabo sivyo mbehoho na cyane bijanye n'ibivyimba kugasaho ibintu nk'ivyo navyo bimeze gute dusigurire murakoze ku magara y'abagabo canke ku matesticule tuvuze amagara tuhava mwumva amagara
tugombye kuvuga ku gihimba c'abagabo no kuvuga yuko aho muri iryo sekeza harimwo ingwara zibiri zo mu rugo rukurikirana hari ico bita hydrocele vaginale. Hydrocele vaginale nutuzi ni liquide igenda ikireka mu gakushe mu gasaho k'amatengatwa kitwa vaginale, hanyuma uko tubandanya tugwira bigatuma iryo tengatwa rivyimba. Naryo nyene ni kwa kundi nyene mu ntango ntanababara, mugabo uko bibandanya haragera igihe no kwegeranya amaguru bigasigara bimugora kubera byavyimbye. Hariho iyindi ngwara yitwa varicocele. Varicocele nayo nayo iva cane cane kuri circulation y'amaraso. Kuri circulation y'amaraso ugasanga amaraso ntakiriko aragenda mu matengatwa nkuko byategerezwa. Naho nyene mu gutangura bitangura atabubabare, mugabo birangira hasigaye afise ububabare bwinshi bituma akogwa. Ico rero kuri ivyo umuntu wese abonye ko amatengatwa yiwe atameze nkuko yaramenyereye yo kwegera umuganga, hanyuma uwo muganga bibaye ngombwa agaheza akamurungika kubonana n'umuyihologe. Abayihologe nibo bize ivyo by'amagara y'abagabo, hanyuma bikenewe ko amukora akamukora. Urakoze muganga kuri uyu muco uduhaye. Ivyo bikorwa vyose uko gukora abo bagwayi bose bizokogwa mu masaha yahe kuri Tereziya guhera itariki zingahe gushika ryari? Ico gikorwa kizokogwa abagwayi baratanguye kwiyandikisha, bariko barashigwa ku mahandevu. Hanyuma iyo sekeza rizoba guhera ku munsi wa mbere itariki 19 z'ukumunani 2024 gushika ku munsi wa gatanu itariki 24 z'uku kwezi k'umunani nyene mu mwaka nyene n'indwi yose. Hanyuma umugwayi araza, muravyumva yuko murumva yuko ari ingwara zo mu specialite atandukanye. Ubvise ko hari iza chirurgie zo mu mihogo. Hanyuma hariho ivy'ibihimba vy'irondoka vy'abagabo, hariho izo basangiye abagabo n'abagore nk'ayo mayeri arashoboka hose. Hanyuma hariho nizo abakenyezi murumva yuko bikorwa n'abaganga batandukanye. Rero umwe wese tumuha isango, mugabo bazokorera rimwe muri iyo minsi. Mbe hari uburyo muvuga ati bakeneye nko kugwarira hospitalisation, izo hospitalisation zizobera aho nyene kuri hopital Tereziya bizogenda gute? Abakeneye gukorwa bazokorwa bace bataha canke bazoguma aho bari hospitalize ngaho? Abo tuzokora tutatubaraba ko ingene kore suite operatoire ingene inkurikizi z'iyo operation zagenze neza. No kuvuga yuko muri uwo mwanya batuzobajyamika aho nyene kuri polyclinique Tereziya. Ibibanza birahari byariteguriwe, ni naco gituma tubashira no ku masango kugira ngo tubakurikirane bihagije. Ego nako ndavuga nti hano muri Smart Mind turakunda gukurikiranwa n'abantu gwaruka, abigeme, abakenyezi, abagabo, abahungu, barakurikirana muri nonunze muri kino kiganiro. Hari igihe bashobora kuvuga bati ngo yaha ivyo onye biri kugwaruka gusa canke kuba kenyezi canke kubamaze kubaka izabo
mbe ni miki yahe mukeneye ko iza muri iryo sekeza n'abantu bose canke hari imice y'abantu mukeneye ko yitabira iryo sekeza gusumba abandi? Murakoze kuri ico kibazo. Iryo sekeza bigamije abantu bose, imice yose. No kuvuga yuko izo ni ingwara zishikira abakiri bato, zishikira abakuze, zishikira n'abari koraja mu za bukuru. Bisigura ngo iryo sekeza Polyclinique Terezi, ubuyobozi bwa Polyclinique Terezi bwateguye rigamije imice yose y'abafise ivyo bibazo. Murakoze cyane. Nizera yuko kino kiganiro kiza kugufasha benshi gutahura uko bameze kugira bitabire rino sekeza. Ariko hagati aho mbe ushobora kuba afise ati je ndakeka ibi kandi simbona neza ingene ndoshobora kuhaza, akifuza guhamagara, yohamagara ku nimero izihe, vyogenda gute kugira ashobore kubaronka atarinze gushika, aba ashatse kuvuga ati mbanze ndonke information zikwiye, mbanze gutelefona inomero ya telefone zoba zihari? Iryo sekeza rizotangura ku munsi wa mbere itariki 19 gushika ku munsi wa gatanu itariki 24 z'uku kwezi k'umunani ubu mwaka nyene wa 2024. Hanyuma kugira ngo ufise izo ngorane n'uwibaza ko yoba afise ingorane bisa, arashobora kuduhamagara ku telefone ngendanwa yitabwa amasaha 28 ku 28. Ntihazogira utinya ku telefone ngo aya masaha burije. Ni 62 ubusa 41 ubusa ubusa ubusa, canke umuntu agashika ku cicaro c'ivyo bitaro ni muri kino gisagara ca Bujumbura, muri iyi commune yacu turimwo n'ubu nyene ya Ntahangwa. Hanyuma muri zone ya Gihosha. Hanyuma ni muri quartier bita Gikungurira, aho bita muri serire ya mbere. Ni kuvuga yuko abantu benshi bahamenyereye bisunze ahantu kwa ministre Tabwa Budaramani Rakiza, ni iruhande yaho. Urumva rero ni umuntu wese canke n'umugenzi wawe arashobora kuguca ko hanyuma gacu tubwiye. Murakoze cyane. Hano mu kiganiro cyacu turakunda kugira umuco, twababajije twebwe ibyo twari twifuza kumenya, ariko turizera ko namwebwe nk'umuganga, nk'umuntu ufise ikikubakiye ku mutima, dushobora kuba tutashoboye kugusokoramo. Mbe hariho ubutumwa canke iyindi information wari ushaka gusohora no munsi tutashoboye kugusohora kubaza uno munsi akanyananga? Murakoze. Bwa mbere na mbere hariho ibyo tutashoboye gusigura ku bijanye n'ingwara z'abakenyezi, ku ibivyimba ku gitereko, ibyo bita amafibrome. Amafibrome rero ni bimwe mu bintu bishobora no guhungabanya n'ingo. Ugasanga umukobwa canke umukenyezi aja mu butinyanka akarenga rimwe mu kwezi. rimwe akavyihereranya, akaguma yibaza yuko jewe sinzi ingorane. Ugasanga nta nuwa nabiyagira. Ugasanga ni ariho bakunda kuvuga ngo abayirregiliers bakunda bidakunda kuza ngo kuri wa mwanya nyene, usanga biri akaguma yibaza ngo ni cycle ziwe ziri perturbe, ngo ziriregiriye. Oya, nukuvuga yuko cycle ya mbere ntoyi yemewe mu byo twize. Cycle ya mbere ntoyi imara 3 imisi 21. Cycle niniya ni imisi 35. Nukuvuga yuko rero ubonye uja mu butinyanka karenga kabiri mu kwezi, nukurondera ico bivako, kuko kimwe birashobora kuba muri ivyo. Hanyuma murumva yuko navuze ntibirashobora no guhungabanya n'ingo, kuko
kuko ibyo bibyimba iyo biri bimaze kuba bininiya birashobora gutuma umuntu ateba gusama imbanyi canke bikanatuma imbanyi zikoroka. Rero ugasanga naho nyene acaguma yibaza yuko sinzi ibyago sinzi ibyo ndimo, umubiri wanje mugabo ushitse kwa muganga ugasanga ni ikintu gishobora gukosoreka kandi kigakosoreka bitagoranye. Hanyuma hariho ico bita amakiste kuri ovaire, natwe nyene mu ntango kenshi naho nyene ni nk'utuzi tugenda tukireka tugaca twireka kuri ovaire, ni kuvuga kaya gasaho k'imbuto z'abagore, hanyuma kabandanya gakura. Mugabo rero nako nyene kwa kundi twavuga uzansobe zisohoka navyo nyene kenshi birangira kihinze karababaza kandi gaciye gatoboka rimwe karashobora no gutwara ubuzima bw'uwo muntu, kandi ugasanga nubabara maranye igihe kinini yagumye bwagumye buja burakura abufata minenego. Yego, hanyuma rero uti rero akamo canke ikintu numva twovuga nuko umuntu wese yokwitaho amagara yiwe kugira ngo yivuze bigishoboka, agishobora kubiprogram. Hanyuma akamo ka kabiri nuko ahamvuze yivuze bigishoboka nuko ni bilan de santé kujya tugira contrôle technique y'imodoka kubera amategeko y'igihugu, kubera rero ata contrôle technique y'umuntu ihaba, atategeko ribitegeka kenshi turakunda kubyiyibagiza. Hanyuma bwa kabiri no kwitura abavuzi. Vuze kwitura abavuzi kuko hari kenshi tuvugwa na Google. Kuko kuvugwa na Google nivyo natwe iradufasha turiko turavura, mugabo idufasha kubera amaprehoki hariho ibyo ubuzi. Hanyuma hariho umuntu wumvise umbwiye ko ufite ico kibazo ndaza nkagukorakora nkavuga nti ari iki nicuriki, bisigura ngo atabumenyi bw'ibanze buhari Google irashobora kuguhuvya. Ni byiza ko ukoresha Google, hanyuma izo information waronse ukaza ukazisabikanya n'ababyize mugaheza mukabiganirako utusanga muri ko mubuzuzanya. Hanyuma bwa gatatu nuko umuntu yokwivuza ku mwanya. Murakoze cyane bakunze Pam Channel TV, urakoze cyane muganga Janvier, namwe abayobozi ba Theresia Polyclinique, murakoze kuba mwashoboye kwitaba kamo kacu mukatwitabira kugira muze kutuyagira ibijyanye na rino sekeza. Dufise amagara meza, iterambere rirashoboka cyane mu gihugu cyacu, reka dushigikire kino gikorwa cya Polyclinique Theresia, tunashigikira ubuvuzi mu gihugu cyacu. Murakoze. Ndakengurutse nije ndabakengurukiye. Nkuko muvyumvise bakunze Pam Channel TV, ibitaro Polyclinique Theresia riko rategura isekeza yise kira nawe. Ni muri iyo ntumbero kino kiganiro cyatunganijwe hamwe na muganga Janvier, aho guhera ku igenekerezo rya 19 gushika 24 Nyandagaro, uwo wese yumva afise ibimenyetso muganga yatubwiye muri kino kiganiro cyangwa afise izo ngwara deja, murahawe ikaze kwitabira rino sekeza kugira mukogwe cyangwa muvugwe. Ama operation azokogwa, abagwaye bazohabwa imiti, twese tubandanye duterera mu iterambere ry'igihugu dufise amagara meza
kubwa kazoza k'igihugu cyacu. Murakoze cyane bakunzwe Pam Channel TV, dusubire mu ndwiza mu kindi kiganiro nk'iki nyene. Mwari kumwe na Pauline Zihindura mu kiganiro Smart Mind.